haratanguye gukorwa ivyigwa vyo kugira Uburundi butangure gukoresha umuyagankuba uvuye mu muyaga wo muri Tanganyika. Nk'uko umushikiranganje Hassan Kibeya mu vyo ajejwe harimwo amasoko ntanganguvu yabishikirije inama nkenguzamateka ngo ivyo vyigwa vy'ukuntu mu kiyaga Tanganyika bokurayo umuyagankuba bita énergie éolienne biriko bikorwa ku bufatanye n'ubwami bwa Maroc. Ubwo bwoko bw'umuyagankuba uzova muri Tanganyika nk'uko ngo busaba umuyaga myinshi. Umushikiranganje Hassan Kibeya yasiguriye abakenguzamateka ko ivyigwa nivyahera uwo mugambi bazoca bawushikiriza igihugu ca Maroc biciye mu masezerano yo gukorana n'u Burundi mu gisata c'amasoko ntanganguvu yemejwe 100%. N'inama nkenguzamateka kuri uyu wa 21/0/2026. Mwomenya ko mu Burundi abarundi batarenga ibice 26% aribo bakoresha umuyagankuba. Leta ikaba ifise umugambi ko umwaka wa 2030 abarenga ibice 70% bose bazoba bakoresha umuyagankuba. Kugira ivyo bishoboke, ubwami bwa Maroc bukazofasha mu bijanye no gushikana umuyagankuba aho Regideso idashika biciye ku muyagankuba uva muri Tanganyika hamwe n'umuyagankuba uva ku mishwarara y'izuba. Umuririmbyi rurangiranwa Chameleone wo mu gihugu ca Uganda agiye kugurura insamirizi yiwe i Bujumbura izokwitwa Chameleone FM, ikaba yahora ari insamirizi yitwa Black FM aheruka kugura, ndetse ikaba igiye guhindura ibijanye n'ibiganiro ayizokwisunga ibijanye n'imiziki n'abamenyesha makuru bakazohindurwa. Amakuru ava mu begereye iyo nsamirizi ndetse n'ayava kuri Chameleone ubwiwe avuga yuko umwanya n'umwanya Chameleone azoza mu Burundi aje kugurura iyo nsamirizi yiwe. Si ivyo gusa Chameleone azokorera mu Burundi, kuko igihe yaheruka kubonana n'umukuru w'igihugu muri Kigarama 2025, Chameleone yemereye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko agiye kuzana imitahe mu bisata bitandukanye hano mu Burundi, harimwo igisata c'umuziki, aho yanemeye ko azokugurura studio itunganya umuziki kugira ngo ateze imbere umuziki mu Burundi, yongere